abafitaniye amatati kubera ko abafitaniye amatati muri iyi dosiye batashoboye kumvikana kubera ko muri ico gihe umugwi severe uca ufata ingingo wisunze ivyo watohoje. Usanze inzu iri mu matati yegukira Nshahoruri Leonardo, kubera izo mvo zose umugwi severe ufashe ingingo zikurikira. Ingingo zifashwe n'umugwi. Ingingo ya mbere, umuryango wa Nshahoruri Leonardo userukiwe na Ndayizeye Leticia urakomorewe parasera n'inzu biri muri Rohero ya mbere Avenue Muramvya inomero 20 yari muri aya matati. Ni inzu mubona turi imbere yayo. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, Oldist iserukiwe na Bashir Tarik irahebujwe kuri parasera n'inzu byari muri aya matati. Ingingo ya gatatu, Oldist iserukiwe na Bashir Tarik ihawe ikiringo kitarenza amezi 2 kugira ibe yashikirije iyo nzu beneyo aribo basigwa ba Nshahoruri Leonardo. Ko umugwi severe usanze iyo parcelle n'inzu byegukiye umuryango wa Mboni Marishal userukiwe na Nahimana Jeanne Françoise. Kubera izo mvo zose ingingo zafashwe n'umugwi nizi. Ingingo ya mbere, umuryango wa Mboni Marishal userukiwe na Nahimana Jeanne Françoise uregukiye parasera n'inzu biri mu Ngagara quartier ya 3 inomero 91 nkuko wabikomorewe na sentare ikimanza z'amatongo n'andi matungo STB. Ingingo ya kabiri, Nzeyimana Godanse arahebuje kuri iyo parasera n'inzu biri muri quartier ya 3. Ucufata ingingo wisunze kuri watohoje kubera ko mu gusevera usanze inzu iri mu matati yegukira abasigwa ba Rusuguru Pascal. Kubera izo mvo zose mu gusevera ufashe ingingo zikurikira. Ingingo ya mbere, umuryango wa Rusuguru Pascal userukiwe na Jean Bosco urakomorewe parcelle iri mu Bwiza Nevye Maveni n'ibirimwo byose. Ingingo ya kabiri, umuryango wa Haraganje Denis waserukiwe na Nzeyimana Dieudonné na Sahabu Jimmy urahebujwe kuri parcelle n'inzu byari muri aya matati. Kubera ko Bandoreye ya Generosa yagurishije ahatari iwe beneho barahunze kubera ko atamasezerano yo kugurisha na Binamungu Gamariyeri yerekana ingene hagurishijwe ibihumbi 70 ariho. Kubera ko atakiriho cemeza ingene iyo parasera yavuye kwa Binamungu Gamariyeri ikimukira kwa Nyarushatsi Kome. Kubera ko ingene amatongo atandukanye yagiye hamwe bitaboneka neza, réunification de la parcelle. Kubera ko n'uburinganire buri kuri attestation de vente ataco buhuriye n'uburi kuri procès verbal yo kwigenekerezo rya 20 Kigarama umwaka w'igihumbi 1991. Kubera ko igicapo c'inyubakwa ziri kuri iyo procès verbal yo kwigenekerezo rya 20 Kigarama mu 1991 niziri kuri certificat d'enregistrement yo kwigenekerezo rya 2021 Munyonyo 2000. Imwe iriko inyubakwa imwe ahandi ari zibiri. Kubera ko bidategereka ukuntu muri cadastre itongo ryo kwandikwa kuri Kanyarushatsi Kome kandi nkaratasi ndangatongo zerekanwe zose ziriko Binamungu Gamariyeri. Kubera ko Kanyarushatsi Bruno aserukira se Kanyarushatsi Kome atashoboye no kwerekana amasezerano y'ubuguzi bwabaye hagati ya Binamungu Gamariyeri na se wiwe. Kubera ko abafitaniye amatati batashoboye kumvikana. Kubera ko ubutumwa bw'umugwi severe ari ubwo kunwanisha abarundi biciye mu kuri. Kubera izo mvo zose umugwi severe ufashe ingingo zikurikira. Ngizi ingingo zifashwe n'umugwi. Ingingo ya mbere, Barampama Dieudonné arakomorewe igipande c'itongo cagurishijwe
na Bandoreyaha Generosa kuri Binamungu Gamaliel gipima metero 25, ibiharuro 70 agakwego kajyamye, 53 agakwego kajyamye, 15 hagakurikira ibiharuro 10 agakwego kajyamye, 38 yapfa na Kanyarushatsi Kome yaserukirwa na Kanyarushatsi Bruno. Ingingo ya kabiri, umuryango wa Kanyarushatsi Kome waserukirwa na Kanyarushatsi Bruno urahebujwe kuri ico gice citongo kivugwa muri aya matati. Ingingo ya gatatu, imiryango ihapanze ihawe kiringo kingana n'amezi agera kuri 3 kugira ngo ibe yavuyemwo canke igiranira amasezerano mashasha n'umuryango wa Mpomere Jean userukiwe na Barampama Dieudonné. Ingingo ya kane, iyi ngingo isambura ifuta ingingo n'imanza zose zari zerekeye aya matati. Uko yubatse kugira mwumve ingene twubaka ingingo, ingene dukora, ingene dutohoza, ingene dusigura icadufashije gushika ku ngingo nyezina. Dosiye ya mbere canke amatati twize ya mbere hano mu gisagara ca Bujumbura. Ngira nsome uko vyanditse. Ingingo nomero 16 agakwego severe agakwego 2026 yo kwigenekerezo rya 20 Ruhuhuma 2026 ishinzwe n'umugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kurwanisha abarundi severe ku matati ari hagati y'abasigwa Banchahoruri Leonardo baserukiwe na Ndayizeye Leticia n'ishirahamwe Oldist iserukiwe na Tarik Bashir yerekeye parasera irimwo inzu muri dossier nomero RCVR agakwego TB agakwego Buj agakwego 049 agakwego 2025. Iyi dossier mpereyeko niyo yatumye tuza kwicara ngaha kuko iyo nzu tuje kuvuga niyi mubona mu buryo bwanje, niyi mubona mu buryo bwanje. Twashimye kuza ngaha kandi niko zobikora mu ntara zose, tuzotora ikibanza kimwe kijanye n'amatati twaronkeye umuco n'ukuri. Umugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kurwanisha abarundi wihweje ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi, wihweje ibwirizwa nomero 1 agakwego 11 ryo kuwa 28 Rusama 2024 risubiramwo ibwirizwa inomero 1 agakwego 022 ryo kuwa 6 Munyonyo 2018 rihindura ibwirizwa inomero 1 agakwego 18 ryo kuwa 15 Rusama 2014 rishinga umugwi w'igihugu ujejwe ugutohoza ukuri no kurwanisha abarundi, ububasha ufise, abawugize, ingene utunganijwe n'ingene ukora. Wihweje urubanza RPC 56/21 agakwego C rwaciwe na sentare ntayinyuzwa y'u Burundi kwigenekerezo rya 28 Ndamukiza 2023 ruhanagura
kandi rugasambura imanza zaciwe na sentare za gisirikare za Gitega na Bujumbura ku bagandaguwe bagirizwa kuba bamenja n'ivyanyazwe mu 1972. Wihweje itegeko nomero ubusa rimwe ryo kuwa 22 Ndamukiza 2025 rigega indinganizo y'ibikorwa vy'umugwi sévère, ico mu kinyamazuru twita Règlement d'ordre intérieur. Rimwe amatohoza twakoze. Inama ya bose y'abakomiseri yashashe kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri 2026 iriga yongera irihweza iciyumviro c'intumwa z'umugwi n'ivyemezo vyose biherekeza iyo dosiye. Umugwi sévère wihweje ko ayo matati washikirijwe igenekerezo rya 9 ukwezi kw'icumi 2024 afitaniye isano n'ibihe vy'ubwicanyi vyo mu mwaka w'1972 warayakiriye nk'uko ubifitiye ububasha. Intumwa z'umugwi sévère zatohoje ivyerekeye ayo matati, zarumvirije impande zose zegwa n'ayo matati, turetse ivyemezo abafitaniye ayo matati bashikirije. Umugwi sévère warishikiye muri quartier Rohero 1 avenue Muramvya inomero 20. Aha turi harabahita Kiriri abandi bakayita Rohero 1, commune Mukaza yo mu ntara ya Bujumbura, ahari parasera irimwo n'inzu kwigenekerezo rya 18 Kigarama 2025. Twihweje ivyemezo abafitaniye amatati bashikirije umugwi sévère, twihweje ivyavuye mu matohoza umugwi sévère wegeranije, twihweje ivyo abafi parasera irimwo n'inzu babwiye umugwi sévère cane cane mu minsi barenguka imbere y'intumwa z'umugwi. Igice ca kabiri ibifatiwe ko n'umugwi. Kubera ko Ndayizeye Letitia yituye umugwi sévère asaba gukomoregwa parasera n'inzu biri muri Rohero 1 avenue Muramvya nomero ya 20. Kubera ko Ndayizeye Letitia avuga ko iyo parasera irimwo inzu yanyazwe umuvyeyi wiwe Nshahoruri Leonardo yari yayihawe na leta kwigenekerezo rya ndwi Kigarama 1964 location vente. Kubera ko Ndayizeye Letitia abandanya avuga ko iyo parasera irimwo n'inzu yahavuye inyagwa na leta nyene inyuma y'ubwicanyi bwo mu 1972 ari nabwo bwahitanye umuvyeyi wiwe Nshahoruri Leonardo. Uyo Nshahoruri Leonardo kubakuze yarabaye mushikiranganje w'indero, yagandaguwe ari umuyobozi mu bakuru bo mu mushikiranganje bw'indero. Kubera ko inyuma yo kunyaga iyo parasera iri mu inzu, leta yahavuye igurisha mu mwaka w'1973 na Shiramanga Dominico, uwo nawe akaba yari umwishikira muri leta ya Micombero Michel. Kubera ko abasigwa ba Shiramanga Dominico nabo bahavuye bayigurisha ku mufasoni afise amazina y'abanyamahanga yitwa Evelyn Towers Picton. Kubera ko Ndayizeye Letitia avuga ko na nyina wiwe yahavuye yitaba Imana inyuma y'igandagurwa ry'umuvyeyi wiwe Nshahoruri Leonardo, maze baca basigara ari abana babiri. Kubera ko Ndayizeye Letitia na musaza we Nshimirimana Alberto baciye baja kuregwa na sekuru ruguru Igitega. Kubera ko Ndayizeye Letitia avuga ko haciye imyaka ine umuvyeyi wiwe
Nshaururi Leonardo agandaguwe, ata muntu n'umwe yasigaye aba muri iyo nzu. Kubera ko Ndayizeye Leticia yerekanye ivyemeza ko iyo paraseri irimwo inzu yari yahawe umuvyeyi wiwe Nshaururi Leonardo kwigenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka w'1964. Turafise ico bita lettre de la direction des bâtiments civils. Kubera ko Ndayizeye Leticia abandanya avuga ko na CNTB ya Commission nationale des terres et autres biens mu ngingo yayo nomero ubusa 26 agakwego BJM agakwego 2022 yamukomoreye iyo parasera irimwo inzu. Kubera ko uwitwariwe ariwe oldist iserukiwe na Tariq Bashir avuga ko yayiguze na Madame Evelyn Towers Picton na Patrick Towers Picton kwigenekerezo rya 25 ndamukiza umwaka w'1996 umwaka w'1996. Turafise ico bita contrat de vente immobilière y'imiliyoni 13 ibihumbi 455 n'amafaranga 950. Kubera ko Tariq Bashir abandanya avuga ko uyo Madame Evelyn nawe yari yayiguriye abasigwa ba Shiramanga Dominique baserukiwe na Madame Shiramanga Leokadi kwigenekerezo rya 17 ukwezi kw'icumi mu 1993. Aha twandika yuko twaronse igipapuro cyitwa contrat de vente immobilière mu nkurikire y'amafaranga miliyoni 11 yuzuye. Kubera ko Tariq Bashir avuga ko uyo Shiramanga Dominique yari yayiguriye leta biciye mu gushira mu ngiro ingingo y'umugwi warujejwe kugurisha amatungo yabo bita bamenja mu 72. Iyo ngingo bisunga mu Gifaransa yitwa la décision du comité de vente de certaines maisons appartenant à l'État 1972. Kubera ko Tariq Bashir avuga ko uyo Shiramanga Dominique yari yayiguze na leta amafaranga ibihumbi 928 n'amafaranga 550. Ayo nayo mu kuyariha akaba yatse ideni muri banki BNDE ushize k'inyungu ikagugu miliyoni n'amafaranga ibihumbi 21 n'amafaranga 600. Tukaba dufise impapuro bita contrat de vente à tempérament yu tariki 10 ukwezi kw'indwi 73. Kubera ko intumwa z'umugwi severe zavuganye n'abegwa n'ayo matati aribo Ndayizeye Leticia kwigenekerezo rya 11 Munyonyo 2025 na Tariq Bashir kwigenekerezo rya 14 Munyonyo 2025. Kubera ko ivyemezo Ndayizeye Leticia yerekanye vyemeza ko iyo parasera iri mu inzu yari yahawe se wiwe Nshaururi Leonardo mu mwaka w'1964. Kubera ko Nshaururi Leonardo yagandaguwe mu bwicanyi bwo mu 72. Kubera ko Nshaururi Leonardo yari yafashwe kwigenekerezo rya mbere Rusama 1972. Turafise ico bita mandadare yitariki 1 ukwezi kwa gatanu Rusama 72. Kubera ko Nshaururi Leonardo ari no ku rutonde rw'abishwe babanje guca mu ibohero rikuru rya Mpimba muri Rusama mu 72. Kuri urwo rutonde rw'abaciye mu ibohero rya Mpimba mu mwaka
wo mu 72 Nshahoruri Leonardo ari kuri nomero 63 y'abari kuri urwo rutonde, kubera ko n'imodoka yiwe VW B 7340 yacishirwa ku isoko ku mafaranga ibihumbi 60. Nshahoruri akaba ari kuri nomero 90 ku bantu 199, kubera ko iyo nzu iri ku rutonde rw'amazu yanyazwe akongera akagurishwa na leta. Ivyo bikaba vyemezwa n'ikete ryo kugurisha amazu yatewe ko umukono na Longino Kanuma, ministre des Travaux Publics, des Transports et de l'Équipement, kwigenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi 1973, yandikira umushikirizamanza kizigenza wa Republika, kubera ko kuri urwo rutonde iyo nzu ya Nshahoruri Leonardo yari nomero 9, ndetse ikaba yagurishwa amafaranga ibihumbi 3,847 kwigenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi 1973, kubera ko iyo nzu yahavuye mu byo tufise igurwa na Shiramanga Dominique amafaranga angana n'umuriyoni ibihumbi 81,650 kwigenekerezo rya 10 ukwezi kw'indwi mu 73, kubera ko leta atabubasha yari ifise bwo kugurisha iyo nzu ya Nshahoruri Leonardo, kubera ko ingingo ivuga yuko urutonde rurimwo parasera n'inzu rwa Nshahoruri Leonardo rwashizwa habona uwayiguze yaramaze kuyihabwa mu ikete ryo kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 6/73, kubera ko iyo parasere yarimwo inzu kandi Nshahoruri Leonardo akaba yibayemwo n'umuryango wiwe imbere yuko agandagurwa mu 72, kubera ko iyo nzu iri mu matati yanditswe muri cadastre ku nomero 475, kubera ko kuri fiche cadastrale yahawe Shiramanga Dominico division A nomero 1063 yo kora 24 ukwezi kwa 3 1980, handitswe ko atakintu kiri muri iyo parcera, mu gifaransa banditse construction néant, mu gihe iyo parcera yari isanzwe iri mu inzu kandi itigeze isamburwa, kubera ko n'urukaratasi ndangatongo oldist iserukiwe na Tariq Bashir yahawe na le conservateur des titres fonciers Maître Hermenegilde Sindihebura kwigenekerezo rya 6 Rusama mu 1993, nago nyene ruvuga ko atacubatsemwo, mu gifaransa aucune construction n'y était érigée le jour du mesurage officiel, kubera ko no mu gicapo kroki yatanzwe na Tariq Bashir atacubatse na kimwe kiboneka kuri iyo parcelle, kubera ko parcelle irondegwa na Ndayizeye Leticia yari mu inzu kuva umuvyeyi wiwe Nshahoruri Leonardo ayihabwa kwigenekerezo rya ndwi Kigarama mu 1964, kubera ko inzu yamaze igihe kitari gito atanumwe ayibamwo, kubera ko imbere yuko iyo parasera n'inzu bija mu bintu ya Shiramanga Dominico atawundi aboneka ko yayibayemwo, kubera ko uyifise ubu ariwe oldist iserukiwe na Tariq Bashir yemera wenyene ko yagiye muri cadastre kuraba ivyerekeye inkomoko ya parasera akabibura, kubera ko iyo nzu yari yanyazwe hishimikijwe ingingo ya sentare
za gisirikare yo kwigenekerezo rya 6 Rusama 72 kubera ko urubanza repece 56 agakwego C rwaciwe na sentare ntahinyuzwa y'u Burundi rw'ikenegerezo ya 28 ndamukiza mu 2023 rusambura rukongera rugafuta ingingo zose zafashwe na sentare za gisirikare za Gitega na Bujumbura kubagandaguwe bagirizwa kuba bamenja n'ivyanyazwe mu 2022 kubera ko ubutumwa bw'umugwi severe ari ubwo kunwanisha abarundi biciye mu kuri no gusubiza agateka abanyazwe ivyabo kubera ko mu ngendo yawo umugwi severe ushira imbere ukumvikana ko abafitaniye amatati kubera ko abafitaniye amatati muri iyi dossier batashoboye kumvikana kubera ko muri ico gihe umugwi severe uca ufata ingingo wisunze ivyo watohoje usanze inzu iri mu matati yegukira Ncahoruri Leonardo kubera izo mvo zose umugwi severe ufashe ingingo zikurikira. Ingingo zifashwe n'umugwi. Ingingo ya mbere, umuryango wa Ncahoruri Leonardo userukiwe na Ndayizeye Leticia urakomorewe parasera n'inzu biri muri Rohero ya mbere Avenue Muramvya inomero 20 yari muri aya matati ni inzu mubona turi imbere yayo. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, Oldist iserukiwe na Bashir Tarik irahebujwe kuri parasera n'inzu byari muri aya matati. Ingingo ya gatatu, Oldist iserukiwe na Bashir Tarik ihawe ikiringo kitarenza amezi 2 kugira ibe yashikirije iyo nzu beneyo aribo basigwa ba Ncahoruri Leonardo. Ingingo ya kane, ikizokononekara kuri iyo nzu twaje kuraba nk'umugwi. Ikizokononekara kuri iyo nzu kuva kuri iyi ngingo imenyeshejwe kizobazwa Oldist iserukiwe na Tarik Bashir. Ingingo ya gatanu, iyi ngingo ni ntabanduka ishigwa mu ngiro igisohoka kandi ntiyungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa inomero 1 agakwego 11 ryo kwigenekerezo rya 20 Rusama 2024 rigenga umugwi severe. Ingingo ya gatandatu ariyo ya nyuma, umugwi severe niwo ujejwe gushira mu ngiro iyi ngingo ukoresheje ububasha uhabwa n'amabwirizwa n'amategeko y'igihugu ukoranye n'inzego z'igihugu. Bigiriwe i Bujumbura kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri 2026. Abashize umukono kuri iyi ngingo komiseri ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye signé, komiseri Musenyeri Kimararungu Aimé Joseph signé, komiseri Nzigama Sauleya Pascazi signé, komiseri ambassadeur Selemani Mosi signé, komiseri ambassadeur Budiriganya Sera signé, komiseri ambassadeur Kavakure Laurent signé, komiseri Nijimbere Alice signé, komiseri Ndikumana Vianney signé, komiseri Reverend Pasteur Nahimana Elia signé, komiseri Honorable Sidokose Denise signé, komiseri Patri Niyonkuru Pascal signé. Ngaya amajambo makuru yerekeye ingingo tugire Kristo.